Ubwo mu yandi makungu hano muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Joe Biden yavuze ejo ku munsi wa kane ko bishoboka ko haba ukuganira na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kugira harabwe ko intambara yo muri Ukraine ihagarara. Ariko yavuze ko ari ngombwa ko Perezida Putin yerekana ubushake. Ko bwa Perezida Biden we ariteguye kuvugana nawe, ariko gusa biciye mu kubanza kuvugana nabo basangiye ishiramwe utani. Ibi yabivugiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa kane muri White House, inyuma yo kumara amasaha atari make mu mubonano na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron asanzwe ari mu rugendo hano muri Amerika. Avuga ko atamugambi afise wenyene wo kuvugana na Perezida Putin ubwa vuba, ariko kandi ko inzira rudende yo kurangiza intambara ari uko Uburusiya bukura abasirikare muri Ukraine. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe yavuze ko adakekeranya Amerika izobandanye gushigikira Ukraine mu buryo bwa gisirikare no mu guha imfashanyo abanyagihugu. Washington, ijwi rya Amerika. Tukiri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abasenateri n'abanyepolitiki barabandanya kwiyamiriza ibikorwa n'Ubushinwa mu myiyerekano ihitiye kandi ibandanya. Umugwi w'abasenateri barenga 40 ba Amerika bo mu migambwe uko ari ibiri y'abademokrate hamwe n'abarepublikani baragabishije Ubushinwa ejo ku munsi wa kane ku mabi bavuga ko bukorera bakora iterabwoba mu myiyerekano yiyamiriza amategeko akomeye yaguma mu rugo mu ntumbero yo kurwanya COVID-19 yongeye kwiyongera muri ico gihugu. Abo basenateri bavuga ko iyo nyifato y'Ubushinwa ishobora guhungabanya imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri. Abasenateri 42 barongowe n'umusenateri w'umudemokrate Jeff Merkley hamwe n'abarepublikane Mitch McConnell, Dan Sullivan hamwe na Todd Young mwikete barungikiye ambasaderi w'Ubushinwa i Washington ejo ku munsi wa kane, bavuze ko bariko barakurikiranira hafi imyiyerekano ibera muri ico gihugu c'Ubushinwa. Abo basenateri bavuga ko bariko barakurikirana n'ibikorwa n'umugambwe w'abakomunista muri ico gihugu c'Ubushinwa kugira ubwicanyi bwakorewe abanyeshuri ibihumbi mu 1989 ntibusubire. Aloys Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo yakoresheje imyigaragambyo yo kwamagana inyeshyamba za M23 pour dénoncer le complot international et demander à l'EAC d'attaquer parce que le délai qu'on a donné aux terroristes du M23 a expiré et ils n'ont pas quitté les milliers qu'ils occupent. Uwo ni Jacques Sinzahera, ni umwe mu bitabiriye imyigaragambyo yabereye mu mujyi wa Goma. Ati twaje kwamagana ubugambanyi bw'amahanga no gusaba ingabo za EAC kugaba ibitero ku barwanyi ba M23. Abanyarwanda bakorera imirimo itandukanye muri Kongo batuye mu Rwanda barasaba ko imirwano hagati y'ingabo za FARDC n'umutwe wa M23 ihagarara. Ejo isi yose yizihije umunsi wo kuzirikana indwara ya sida. Turabagezaho ibyakozwe mu Rwanda no mu Burundi. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure ya radio yanyu. Kandi ibiganiro bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa kane yahamagaje imyigaragambyo yo gusaba leta guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke no gusaba ingabo za Afurika y'Uburasirazuba gukoresha ingufu mu kugarura umutekano mu gihugu. Inkuru ya mugenzi wacu Jimmy Shukrani Bakomera. Iyo myigaragambyo yatangira hitwa Rompwe Kisi hagana muri teritwari ya Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma mu gitondo cya kare hagana saa 12. Ibyapa ndetse n'ibitambara bigaragambya bari bafite byari bifite ubutumwa bwihariye. Icyambere n'abaturage twanze ubwicanyi bukorwa na M23
turasaba MONUSCO ndetse na EAC kujya mu ntambara n'abarwanya Kongo. FARDC na polisi y'igihugu nibo bonyine twizera nk'ingabo zacu, naho abandi turabarambiwe. Ayo niyo magambo abigaragambya bari banditse ku mpapuro ndetse n'ibitambaro bari bafite ubwo bamanukaga ku biro bikuru bya MONUSCO birahitwa RVA ku muhanda ugana ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru, baririmba indirimbo zuzuye ubutumwa ku miryango mpuzamahanga. Abigaragambyaga bashinja kandi abasirikare ba ONU bashinzwe kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO kuba intandaro y'umutekano muke muri aka gace ka Kongo. Jacques Sinzahera, umwe muri bavuga impamvu abaharanira uburenganzira bwa muntu muri Kivu ya ruguru badahwema kujya mu myigaragambyo. On a manifesté aujourd'hui pour donner 48 heures. Turi mu myigaragambyo munsi mu rwego rw'amasaha 48 ku ngabo za EAC kuba zagiye mu ntambara kandi nta kujya mu biganiro n'abarwanya leta ya Kongo. Ntihategera igikorwa nyine ubwo nawe urabyumva. MONUSCO ndetse na EAC bose bazasubira iwabo. Appeler toute la population à une mobilisation générale pour le départ effectif de la MONUSCO. Uyu yemeza ko abaturage bafite imbaraga zo kugarura amahoro binyuze mu kwiyunga n'abashinzwe umutekano barimo igisirikare cya Kongo FARDC ndetse na polisi y'igihugu. Disons à la population que la paix ne viendra pas du Kenya ou amahoro ntashobora kuva muri Kenya cyangwa mu Burundi, ahubwo twebwe nk'abakongomani dufite inshingano yo kugarura amahoro n'umutekano birambye mu gihugu cyacu. Ibyo byose tukabigeraho dufatanyije n'ingabo zacu FARDC kuko nizo ngabo dufite zishobora kuturindira umutekano. FARDC et la police qui ont la mission de sécuriser le peuple congolais. Mu bigaragambyaga harimo abagize umuryango uharanira impinduka muri Kongo uzwi nka Lucha, Lutte pour le changement mu mpinamagambo. Aba bahagurukiye kwamagana amahanga. Message yetu ni kusema tunaomba ubutumwa ni ugusaba ONU n'indi miryango mpuzamahanga guha Kongo agaciro. Kubu ngubu turi igihugu cyigenga. Perezida wacu nawe agomba kongera ibikoresho by'intambara ku basirikare ba FARDC bakarwana na M23 ndetse n'indi mitwe twaje intwaro. Kandi twanze ubufasha bwose buturuka ku Rwanda na Uganda kuko bakorana na ADF ndetse na M23 na waenemi wetu notamment ADF na M23. Nous savons la complicité que la communauté tuzi neza ko imiryango mpuzamahanga ikorana n'abanzi bacu by'umwihariko ONU. Ibyo bakoze birahagije kandi natwe turarambiwe. Abaturage tugomba kwirwanaho uko byashoboka kose. Aba batangaje ko mu gihe amasaha 48 bahaye ashyira nta gikozwe ibintu biri buze guhinduka. Après ceci nous allons procéder à d'autres manifestations. Ntihategera igikorwa ku byo dusaba, hari ibindi bikorwa birenze kurutsa ibyo mubona ubu ngubu. Imyigaragambyo izakomeza tena ku rwego rwo hejuru mu minsi iri imbere. Iyi myigaragambyo yabaye ntiyari yahawe uruhushya. Umuyobozi w'umujyi wa Goma, Komiseri Kabeya Makosa François, yari yasohoye itangazo ritemerera abigaragambya kujya mu mihanda muri iki gihe umutekano utameze neza, ariko rikaba ryatewe utwatsi n'abayiteguye. Kugeza ubu ubuyobozi bw'umujyi wa Goma ndetse no ku rwego rw'intara ya Kivu ya ruguru ntacyo buravuga ko iyo myigaragambyo ikomeje kubera hirya no hino mu burasirazuba bwa Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma.